Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye n'ivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo dusangire kino kiganiro, tuganire tuyage mbaganirize kuco nabateguriye. Icigwa c'uno musi kivuga ku bijanye n'ivyo bita ngo ni les troubles des règles menstruelles, ni novuga ngo ihindagurika canke se indwara zifatiye novuga ngo kwihindagurika ry'ibihe vy'ubutinyanka nyemerere mvuge gutyo sizigenda kizana mu Kirundi, ariko mugabo nuko nyene ni no kuvuga novuga ngo ni ibibazo, indwara zifatiye kwihindagurika ry'ibihe vyo kuja mu butinyanka kw'abakenyezi. Murabizi yuko kumbure bahura n'ibibazo bitandukanye iyo bari mu bihe vyabo vy'ubutinyanka. Rero sinzi ni waba uri umwe mu bantu bahora bagira ibibazo iyo bagiye mu mihango canke se mu bihe vy'ubutinyanka bwabo, canke se novuga ngo mu kwezi, vyari novuga ngo mu kwezi ukaba uri umuntu afise ikibazo c'amaregle. Iki kiganiro ni rwawe, twagomba kukubwira ibijanye n'ivyo bibazo novuga ngo vy'amatrouble biba vyahungabanye, ikibazo kiba cabaye, ingorane zerekeye iryo hindagurika n'ibijanye n'ivyo bihe novuga ngo vyo kuja mu butinyanka ku bakenyezi n'abigeme. Kumbure novuga ngo kumbure abashinga ntahe canke imisore, abahungu woca umengo ntibibaraba, bakaba boca mbere bari kuraba kino kiganiro, ariko nabo birabaraba. Igituma bibaraba nuko ibi bibazo bigira abashiki banyu canke bikagira abakenyezi banyu canke bikagira abafiance banyu. Rero hamwe womenya nawe, nubwo bitaraba wewe directement, nubwo wewe bitakugira ko uruhara, hamwe wokurikirana kino kiganiro womenya izi ngorane bahura nazo, ku buryo nimba ari umufiance wawe canke nimba ari umukenyezi wawe canke nimba ari mushikawe canke nimba ari n'umubanyikazi wawe, umenye ko ari muri ivyo bihe ushobora kumenya novuga ngo impanuro ushobora kumuhanura nimba muganira, novuga ngo vyinshi bishoboka, canke ukamenya ingene ushobora kubana nawe, kumufata, kumwihanganira kubera ibihe bigoye aba arimwo, iyo umaze kumenya ko afite kino kibazo kijanye n'ibihe vyiwe vy'umukenyezi canke se ibihe vyiwe vyo kuja mu butinyanka. Mu kiganiro rero Yaga Muganga cacu c'uno musi, murabona ko tubiteguriye ku kazi imbere n'amasaha, nibaza yuko mu kanya mu masaha 4:00 duhava duca tugodoka, ariko rero kubera ariko nyene nari nashatse kwifata amasaha yo ku murango ntivyakunda, bivanye nyene n'ibikorwa bitandukanye vyariko birabera ngaha ku kazi. Numvise iyo bija hose nogenda ndagifashe nyene, kubera yuko muri kino gihe twiyemeje gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo igihe cose akanya kabonetse, iyo ataba abakiriya bahari tube turabaganirira, haje umukiriya turamwakira tukamutunganiriza nta ngorane. None rero hani muri pharmacie Kaze Kinama, batahazi mugabo mukabumba ngaha mu micungararo yo mu za Kamenge Kinama, za Kanga n'ahandi kumbure naho bita kuri Ave Marie canke kuri Nueva Vista, ni hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova. Niba kwandikira umuti ukaba warondeye hirya no hino canke naho ukaduhitamwo ukaza, karibu tugutunganirize, turabe yuko umuti bakwandikiye tuwufise natwe ubishorere, kubera iyo umuntu yageze ku rwego rwo kugwara ni ukwivuza, iyo ataragera ku rwego rwo kugwara naho ni ukuzitira ataronerwa, ni ukwirinda kugira ngo bikunde ntahave arwara. None rero bashasha nabo twobahamagarira kwiyabonesha, mufende kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, hama wemeze kuri iyo nkengeri canke se kuri iyo novuga ngo n'inzogera, wemeze ko bipfuza ko ama notification y'ibiganiro byacu vyose yoza aragushikira. Gutyo rero ntuzohomba kino kiganiro Yaga Muganga igihe cose twagishizeko, ntuzohomba ca kiganiro kivuga utuntu n'utundi, inyigisho nkarisha bwenge, impanuro rusangi zo mu kibano, zo kwiteza imbere, zo gukarisha ubwenge. Ivyo ntuzobihomba muri ico kiganiro utuntu n'utundi, niho twama twagishikirije.
hanyuma kandi hariho n'ibindi biganiro bifatiye kuyobokamana novuga ngo imyizerere ya gikristo, aho tuganira ku kiganiro umutima w'ubugingo, tukaganira no mu kiganiro igitondo gishasha. Ivyo vyose ni ngaha kuri Ntambwe Idaheta TV. Rero urumva yuko iyo tuyabonesheje ivyo biganiro bicishijwe ko nawe ntuheza ngo bimenye. Kino cigwa rero kivuga ku ngorane, ku bibazo novuga ngo abakenyezi canke abigeme bakunda kugira iyo bari mu mihango. Tuzokirabira hamwe kino cigwa novuga ngo mu bice bibiri, kugira ngo kumbure ntitubivuge mu gice kimwe kubera ko byaca biba byinshi cyane. Ubu uya muri kino gice cacu ca mbere twagomba turabire hamwe novuga ngo les types de troubles menstruels, ni ubwoko canke ukuntu izi ngorane, ibi bibazo bahura navyo mu bihe by'imihango zigabuwe mu migwi, zigabuwe mu bwoko bushika kuri 6. Ibi nivyo tugomba turabire hamwe, kuko mu by'ukuri bino bibazo barahura navyo ugasanga mugabo ntibazi ngo mbega biterwa n'iki, none umuntu yokora iki, vyogenda gute, yo kwitabariza gute ibintu nyene nk'ivyo. Ni kino kibazo rero turiko turagomba kugira guca hirya no hino, kubera ko mu by'ukuri bimaze kubonekana yuko abakenyezi n'abigeme benshi ico kibazo novuga cyangwa se ivyo bibazo sikuba ikibazo kimwe bashobora guhura navyo canke bagahura na kimwe muri ivyo. Hanyuma rero muri ibi twavuga ngo ni les types de troubles des règles, icambere cyangwa ubwoko bwa mbere bw'izo ngorane, bw'ayo matrouble novuga ngo bw'izo ngwara, novuga ngo ni ingwara, ivyo bintu biba novuga ngo byapararanganye bitagenze neza, ugasanga rero kumbure ni kibazo barahangayika, barababara, bararwariramwo. Ni kijanye nuko ngo type ya mbere ni yuko ngo ari ngo habaho irrégularité du cycle. Bavuze ngo irrégularité du cycle nako bagomba kuvuga yuko haba habayeho retard de règles, hashobora kubaho amaregrembo, ibihe vyiwe byo kuja mu mihango cyangwa se mu butinyanka umukenyezi cyangwa umwigeme ngo bigacererwa, no kuvuga akajayo igihe carenze, igihe nyakuri yarasanzwe agiramwo mu mihango cyangwa se mu maregle yiwe. No kuvuga rero muca mwumva yuko iyo bavuze ngo habayeho irrégularité du cycle, haba habaye ibyo bavuga ngo amarotare, byatevye ibihe byo kuja mu butinyanka byatevye, canke naho hakaba habayeho ngo novuga ngo ico bita ngo ni cycle très court ou très long, kuvuga ngo canke naho ibihe vyiwe byo kuja mu butinyanka novuga ngo vyabaye bigufi canke vyabaye birebire, kuvuga yuko kumbure novuga ngo vyaje hataragera aho yari yiteze canke vyacerewe igihe yari yiteze, novuga ngo carengeranye. Hana tugomba kuvuga yuko kumbura ashobora no kumarayo imisi mike, ashaka kumarayo imisi myinshi mu butinyanka bwiwe. Urumva rero irrégularité ibyo bintu biba biri irrégulier, ntibiba novuga ngo vyama biba ku rutonde rumeze neza rusanzwe ruzwi ngo bimara igihe vyategezwa kumara canke vyahora bimara amenyereye, canke ngo bizire ku minsi ya n'amatariki yaragize ntiyaravyiteze. Kandi iyo bavuze irrégularité du cycle, niyo trouble iba yahabaye ngo ni yuko ngo uyu mukenyezi cyangwa uyu mwigeme bashobora kubona ngo habayeho absence de règles, ni kuvuga cyagihe habaho yiteze ko haza amaregle mugana nyamaregle ntaze, no kuvuga yuko arindira akabura, akabona ukwezi kuraheze, amezi 2, amezi 3. Ivyo bibazo twama twahuye navyo, bama baje ngaha bakabitwiganira, bimeze uko umuganga none vyogenda gute, hanyuma umuntu akamenya ingene abahanura, nimba hari ico umuntu abafasha naho akakibafasha, kubera ko si vyose umuntu arungika mu Buhindi canke ahandi hirya no hino kw'isi. Novuga ngo ubuvuzi bw'amagara y'abantu buteye imbere, hari ivyo usanga dushoboye kwikemurira canke se bikemurirwa hano iwacu. Muri ibi rero tuvuga ngo ni les types de troubles menstruels, tubonye kino cambere ko ari irrégularité du cycle. Hanyuma rero ikindi kigira kabiri muri izi tuvuga ngo ni les types de troubles menstruels,
ni ikijanye nuko ngo hashobora kubaho des saignements abondants ou prolongés, ico bovuga ngo entre parenthèses bita ngo ni ménorrhagie. Ibi navyo bigomba kuvuga mu Kirundi yuko ngo ari hahandi uri mu mihango canke se mu bihe vyabo vyo kuja mu butinyanka bashobora kuva cane akabona haje novuga ngo amaraso menshi cane canke naho hatoba haje menshi cane hakaza kumbura yarasanzwe baza mugabo ngo ayo maraso agacaza imisi myinshi akamara igihe kirekire. Urumva ingorane y'ubwa mbere twabonye yuko bihindagurika bigahindagura imisi amatariki bigahindagura imisi umuntu ashobora kubimaramwo ibintu nyene nk'ivyo ugasanga ukwezi kwiwe kubaye kugufi canke kubaye kurekure uravyumva yahora abona umengo biba buri misi 228 mugatanguye kubona mu nyuma byamaze imisi mikeya arasubirayo canke naho vyatevye yuko asubirayo bije novuga ngo yamaze kwiheba ati none gabacho ibintu nibiki none ubwa kabiri no tubonye yuko yagiye mu mihango rero mugabo agize novuga ngo avuye canke ava amaraso menshi cane arenze uko yahora ayava iyo ari mu mihango canke naho ayo maraso nayo araje ku rugero yarasanzwe amenyereye mugabo aciye novuga ngo amara imisi myinshi ayavuye igihe kirekire. Aha yavuga ngo le saignement menstruel le plus important que la normale et qui dure plus longtemps. Ni ko bagomba gusigura ibi bavuga ngo les saignements abondants ou prolongés. Iyi ni ingorane igira kabiri abakenyezi n'abigeme bihora bishika bagahura nayo iyo bari mu bihe byabo by'imihango canke se mu bihe byabo by'ubutinyanka. Iyindi ngorane igira kabiri gatatu nayo ngo ni yuko ngo ashobora kubaho des douleurs menstruelles intenses. Muri terme ko mbona novuga ngo technique bavuga ngo ni dysménorrhée. Aha yavuga yuko hashobora kubaho ububabare bakababara cane gose novuga ngo iyo bari mu mihango canke bari mu bihe byabo by'ubutinyanka iyo bari mu marègle niko bakunda kuvuga canke bane nabavuga ngo iyo ari mu kwezi. Iyi ngorane ya gatatu rero igomba kuvuga yuko ashobora kugira ububabare umukenyezi canke umwegeme ari mu butinyanka bakababara mu nda cane kandi ngo hari igihe rimwe na rimwe gusanga hari habagira ubwo bubabare mu nda ngo bagaca bagira n'iseseme rirenze bakadenoze mbere ngo ntibigarukire mu kugira iseseme bagaca mbere ngo haja ko ngo na vomisme. Hari abantu iyo bari mu mihango mu butinyanka mu kwezi mu marègle ngo bavomisa bayogwa badahwa. Iruhande y'ivyo ngo hashobora no kwiyongera ko kumeneka umutwe cane akumva umutwe uhuragura bimwe sinzi iyo ari mu marègle ku buryo yumva umengo nyene agiye gupfa noneho karabaye. Hari abagira amagorwa amwe sinzi kumbure uganiriye nabo wumva ko ari ingwara ikomeye. Hari n'abahora bagenda kwa muganga kwandikisha imiti si kwa muganga gusa no ngaho mu mafarmasi bahora baza ko baba bumva yuko bageze aho umwasi ashaka. Iruhande y'ivyo ngo hashobora no kubaho diare gucibwamwo. Murumva kwiza ingorane ari ingorane zidasanzwe ari ingorane zikomeye. Nawe uri kurakurikirana kino kiganiro mu ntumbero kugira ngo vyige ubimenye naho buri umugabo canke uri umusore canke uri umuhungu novuga kumbure mugabo bikaba bitakuba urumva ko aba bantu ibi bintu bibabako ari ibintu bidasanzwe. Abakenyezi n'abigeme murumva yuko ari ibibazo bidasanzwe bahura navyo iyo bari mu bihe byabo by'ubutinyanka canke se ibihe byabo novuga ngo byo kuba mu kwezi. Ingorane igira kane turiko turavuga muri zino ngorane novuga ngo zishika kuri zitandatu tuza kurabira hamwe twavuze ko ari les types de troubles menstruels. Ingorane igira kane ngo ni yuko ngo habaho ngo les saignements en dehors des règles. Ngo iyindi ngorane ikunda kuba ku bakenyezi n'abigeme iyo bari kumbure novuga ngo muri ivyo bihe by'imihango byabo ngo ni yuko ngo hashobora kuza amaraso umugango bikango ayo maraso akaza ngo batari mu butinyanka. Cabona amaraso araje mugabo kandi
ngo hatari mu bihe by'ubutinyanka cyangwa se atari mu minsi yiwe novuga ngo yo kuvuga ngo ari mu maregle, ari mu kwezi, ari mu miziro, ari mu mihango, ari mu vuga ngo mu butinyanka, ibintu nyene nk'ibyo. Ibyo rero ngo ni amasenyema aba entre les règles, hagati novuga ngo y'ikiringo yaheruka kujamo mu kwezi n'ikindi kiringo yimirije kuzojamo mu kwezi. Ugasanga urumva rero muri make bavuze yuko ari amasenyema aba en dehors des règles, murumva yuko atari kwakuva amaraso, novuga ngo bava amaraso bari mu bihe by'ubutinyanka byabo. Hanyuma ingorane ya gatanu nayo ngo ni yuko mwashobora kuba cyo ngo ni syndrome prémenstruelle. Iyo syndrome prémenstruelle rero ngo ni novuga ngo umurwi w'ibimenyetso byinshi ngo bishobora kubonekana ku mubiri wabo cyangwa se mu buzima bwabo, mu mubiri bakiyumvamwo ibintu kanaka, bakumva ko hari hihindagurika ry'ibintu mu mubiri, ko mu mubiri ibihe byahindutse, ibintu bimeze ukuntu, kandi ngo ivyo bimenyetso bikaba imburi, zikaba des symptômes cyangwa des signes précurseurs zibereka yuko bagomba baje mu butinyanka. Ngaha bavuga ngo ensemble de symptômes physiques et émotionnels ressentis avant les règles comme irritabilité, saute d'humeur, gonflement, tension mammaire. Bavuga ngo rero ni ibimenyetso, ni umugwi w'ibimenyetso biba ku mubiri canke biyumvamwo mu buryo bw'ibigumbagumba n'ibishobisho n'iki n'ibisantima, ibintu nyene nk'ibyo ngo bakavyiyumvamwo imbere yuko baja mu gihe cabo c'amaregle co kuja mu kwezi. Aho naho ngo hashobora kubaho irritabilité. Irritabilité ni hajyayo umuntu usanga akabaye kose arandagura, umuntu usanga asigaye akaze cane, aguma arakaye, ugasanga muvuganye na gatoya udakoze akantu neza yakubwiye, ashobora no kuguhora mbere n'akantu banashaka novuga ngo ataye yanakubwiye mutanavuganye ko utegerezwa kubikora, ubwo ugasanga n'umuntu novuga ngo yama arifashe, ashavuye, akara nyine arandagura nyine ibintu nyine bitoye. Ucubona ati iyo bija hose hari ikintu kitameze neza, hariho abantu rero ivyo bibabako, kandi nabo ugasanga nta ruhara babigizemwo, ahubwo bibazamo bakabyumvamo uko nyene kubera ko baba bimirije kuja mu butinyanka. Ahari naho n'ingene ngo umuntu ashobora kugira kubonekana ko mengo nyene bavuga ngo mu maso hiwe hahindutse, ameze nk'aho mengo yonze, yaheze canke araserutse mu maso, ugabona nyene ko mengo nyene mu maso hiwe ukuntu yaboneka hahindutse, ibintu nyene nk'ivyo. Ngo habaho n'ibintu bijanye na gonflement, ashobora kumera nk'uvyimba ukuntu, akora kumenga aravyimbye ukuntu, mbere ngo n'amabere, novuga ngo amabere yabo ugasanga ngo aragize aravyimbye canke arameze nk'ayagonfra nayo, kandi bakumva yuko bakanakanwa canke se hariho imisonga mu mabere, bakumva ko batonekara amabere. Iyo ni syndrome prémenstruelle, kandi ivyo byose bigize uyu mugwi wa bino bintu bitandatu byitwa ngo ni le type de trouble menstruel. Urumva ko ari ingorane bahura nazo iyo bari novuga ngo mu butinyanka, kuko mu by'ukuri iyo abatari trouble byari kuba ibintu bitababaza, ndakubura ko bibabaza ku rugero rw'uko habaho n'imiti bashobora gufata n'abaja kwa muganga. Urumva yuko nyene bagera igihe bikabananira kuvyihanganira. Aba bantu mu by'ukuri murumva yuko nyene n'amatrouble, ni ingorane novuga ngo zifatiye ku bihe byabo byo kuja mu butinyanka, mu kwezi, mu maregle, mu mihango, mu miziro, ibintu nyene nk'ivyo. Ikintu ca gatandatu kitwereka novuga ngo umugwi wa gatandatu, canke se novuga ngo ingorane ya gatandatu, ni yuko ngo ubundi bwoko bw'ingorane bahura nazo iyo bari mu mihango, nico bita ngo ni trouble dysphorique prémenstruelle. Muri iki gihe nabo bagomba kuvuga ko haba ngo ari forme sévère de syndrome prémenstruel avec des symptômes émotionnels marqués. Bagomba kwerekana yuko ngo ibi ari ubundi bwoko
bw'ingorane abakenyezi n'abigeme bahura nazo iyo bari mu mihango, kandi novuga ngo ikomeye cane, baremba cane, ibabaza cane, ku buryo mbere ngo novuga ngo n'ama emotion yabo, ibigumbagumba, ibisantima, ibishobisho, uko baba biyumva biba vyagize biba vyahindutse, vyahuraguye, ibintu bitameze neza. None rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, aha niho tugomba tugarukiriza kino kiganiro cacu Yaga Muganga, tuvuganye ku bintu bishika ku bintu bitandatu, kuko muri kino gice ca mbere tuzogaruka mu gice ca kabiri. Twari dutumbereye kubabwira ni ubuhe bwoko bw'ingorane abakenyezi n'abigeme bashobora bahura nazo iyo bagiye mu butinyanka, mu maregle, mu kwezi, abandi nabavuga mbere ngo mu bishoze. Urumva nyene ngo igishoze kiranyishe. Burya rero urumva ko ivyo byose ni amateur magaruka kuri iryo jambo cycle menstruel de la femme. Tubonye ibintu bitandatu rero mu gifaransa ngaha, tubonye ko ari ico bita irrégularité du cycle. Twagisiguye uko dushobojwe, nizera yuko catahuritse. Twavuze kandi ko bwa kabiri hari ico bita ngo ni le saignement abondant ou prolongé, twavuga ngo kumure ngo ni ménorrhagie. Bwa gatatu twabonye ko habaho des douleurs menstruelles intenses, ico bita dysménorrhée. Ivyo byose ni bimwe muri bwa bwoko bw'amatrouble bw'ingorane ibibazo bagira iyo bari mu butinyanka. Bwa kane twabonye ko habaho ngo des saignements en dehors des règles, ivyo bita ngo ni métrorragie. Umuntu ntari mu kwezi mugabo azobona ngo uwo yaragize ariko arava amaraso. Ubwa gatanu twabonye ko hari ico bita ngo ni syndrome prémenstruel, ni ingene muri rusange ngo hariho ibimenyetso bishobora kuba imburizi vyerekana yuko umukenyezi canke umwigeme agomba aje mu butinyanka. Hanyuma ngo ica gatandatu naco nico bita ngo ni trouble dysphorique prémenstruel, naho tumenye ko nawe nyene ari ibimenyetso bimubako, ariko mugabo ngo bivuga ngo bituma aremba, bituma umukenyezi canke umwigeme ari muri bino bihe agira aremba, abantu bavuga ngo biba bibaye ku rwego rwo hejuru, bimusinzikaza, bimubabaza cyane ku buryo novuga ngo ku rwego rurenze ubwo twabonye ku handi hose. None rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, nibi dushoboye kubonera hamwe, tugarukize hano kino kiganiro. Nitwagaruka mu kiganiro cejo haza, tuzoca turabira hamwe ni izihe mpamvu zitera ibi bibazo twavuze ngo na matrouble babame na matrouble de règle. Aya matrouble de règle zingorane ziterwa ahanini tuzorabira hamwe, navuga ngo imigwi nk'itatu y'ibi bibazo bituma haba izi ngorane. Hanyuma duce twongera turabe ngo mbega umuntu yokora iki rero mu gihe byagenze gutyo, yobyifatamo gute, yokora iki umukenyezi canke umwigeme ari muri bino bihe yagize izi trouble menstruelle, izi trouble de règle, yoca akora iki. Aha naho tuzorabira hamwe ibintu bine, ni ukuvuga mu kiganiro c'ubutare tuzorabira hamwe ibintu ndwi. Bitatu muri ibyo bizotubwira les causes de trouble novuga ngo menstruelle, ibitera izo ngorane ziba mu gihe coko abakenyezi canke abigeme bari mu butinyanka. Hanyuma duce dushaka ibintu bine bitubwira rero impanuro muri rusange zingene twombobo vyifatamwo. Ni kuvuga ngo twovyifatamwo mugabo twebwe abahungu, abasore, abagabo ntiturimwo. Tuja turabira hamwe rero mbega ni gute aba bantu bovyifatamwo iyo vyabaye gutyo. Murumva yuko rero n'ikiganiro c'ubutaha kizoba ari ikiganiro gikomeye cyane, kuzotubwira ni biki bituma habaho izi trouble de règle, mbega none twovyifatamwo gute abo ico kibazo cega. Kuvuga abo ico kibazo cega bovyifatamwo gute. Namaze kuvuga yuko twebwe tutarimwe abahungu n'abasore n'abagabo, mugabo tuhari ngo dufashe bashiki bacu, abasheri bacu, abagore bacu, ba mama wacu n'abandi bose kumwe mu muryango. Novuga ngo dufise ico dupfana mugabo nabo bari mu mugwi w'abakenyezi n'abigeme
mu nyemerere mvuge gutyo ntiriwe ndadondagura ngo abo dupfaniki ngo ba muramuka zacu ba muramwana nyene nk'ivyo ba peresere bande yande ibintu nyene nk'ivyo. Nuko rero amazi yazindutse ageze kure kandi akaryoshe ntigahora mwitama, ntamagwa arahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Jewe Janvier Manirambona nari nteramishije kino kiganiro Yaga Muganga cuno musi, aha niho kigarukiye. Tukaba tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Mwebwe mwagikurikiranye mwakoze, dusubire duhurire muri kino kiganiro ejo haza. Ni Agahwane.